Dini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagoroka kuri vyinshi bitandukanye cyane ku biriko biravugwa mu bisata nk'ubutunga ndetse n'igisata c'umutekano, ariko kandi nanone tukaza kugaruka mu gisata c'intwaro ibereye. Ni benshi mu bihangange cyane abo mu nzego z'umutekano bavuga ko ari ntakorwa ko abarakora amakosa menshi bitwaje umwambaro bambaye iyo bw'ipolisi canke igisirikare ku buryo babumva aho bari ataho bakora ko. Haravugwa rero ifungwa ry'intwazangabo mu gipolisi ndetse no mu rundi rwego rw'umutekano rukomeye cyane harimo n'abakozi b'iperereza bivuga yuko baba barakoze amakosa atandukanye. Itegeko ryo kubafata rikaba ryaravuye mu biro vyo hejuru cyane mu nzego zo hejuru nga mu gihugu cy'u Burundi, bamwe bakaba banavuga ko bishobora kuba vyaravuye ku mukuru w'igihugu bwiwe nyene Cobero Varisito Ndayishimiye muri Ntare House. Kuru rero intwazangabo Colonel de Police Pascal Nshimirimana aramutswe igipolisi mu ntara ya Kayanza ari mu gasho k'iperereza ku cicaro gikuri Bujumbura. Yakaba apfunganwe n'izindi intwazangabo zitatu zo muri ako karere arizo komiseri kominari Kayanza, komiseri kominari Kabarore ndetse na chef de poste Mpara Mirundi. Nkuko tuza kubigaruka ko bamuti none se bariko babazwa iki ne giki koko catumye bapfungwa. Ibi nivyo tugira tugaruke ko nkuko twajeje kubivuga tugiye kugaruka ku ifungwa ry'intwazangabo zine n'abandi bapolisi bato ifungwa twovuga ko ridasanzwe kuko bitari bimenyerewe ko intwazangabo nk'izo zose zifatirwa rimwe zigapfungwa. Aha tubanze duhere kuwo twokwita kizigenza muri izo ntwazangabo ari Colonel de Police Pascal Nshimirimana. Uyu kandi akaba ari we asanzwe aramutswe igipolisi mu ntara ya Kayanza, akaba apfunganwe n'abapolisi babiri basanzwe bamugendanira abo bita aba agent de transmission. Ini ntwazangabo ifunzwe ni komiseri kominari Kabarore, Colonel de Police Majambere Guy Pascal. Uyu tukayibutsa ko yasubiriye wari warigize akarakaje kuri ubu abarizwa mu iworero rikuru rya Gitega. Ubundi ni komiseri kominari Kayanza yitwa Colonel de Police Ngendanzi Emmanuel Batazira Mukike, wanyuma akaba ari kapiteni de Police Xavier asanzwe ari chef de poste Mpara Mirundi. Abo bose bapfungiwe rimwe kuri dosiye imwe. Muti rero bafashwe gute? Kwigenekerezo ya 19 Ruhuhuma uyu mwaka wa 2026 izo ntwazangabo zose zahamagariwe rimwe kuri telefone mu bugenduzi bukuru bw'igipolisi Bujumbura muri Inspection Générale de la Police, zitegekwa kumanuka i Bujumbura ziri mu mwambaro usanzwe. Mu ijambo rimwe izo ntwazangabo zabwiye ko zikura umwambaro w'akazi hama zikitaba muri Inspection Générale de la Police. Zaramanutse zishitseho mu masaha y'imbere y'umutaga, zirumvirizwa mu kanya gato baca barazishorera mu gasho k'iperereza ku cicaro gikuru i Bujumbura hafi na Cathedrale Regina Mundi. Komiseri provincial Pascal Nshimirimana niwe yaciye apfunganwa n'aba agent de transmission biwe babiri. Abandi bapolisi bari babaherekeje babwiye gusubira ruguru ku kazi. Muti none aba baragirizwa iki? Niki catumye bapfungwa? Nkuko amakuru yacu abidushikiriza bose bariko babazwa ku rudandazo rwa magendo bakora harimo ubutare bwa Korta. Aha tubanze tumenyeshe ko aho mu gasho k'iperereza hari amazi iminsi yapfungiwe abadandaza bashika 10 bo mu Kayanza barongowe n'uwitwa Nsengimana azwi cyane ku izina rya Gitenge. Uwo ni umudandaza karuhariwe muri magendo cyane aho mu Kayanza. Uwo kandi akaba asanzwe ari inshuti idasanzwe ya komiseri provinciale Colonel de Police Pascal Nshimirimana. Muti rero vyoba vyarakurikiranywe gute? Twamaze kuvuga ko uwo mudandaza Gitenge asanzwe akora urudandazwa rwa magendo mu kwinjiza ibitoro bivuye hanze n'inzoga bita Mitsing na Skol bivuye kuziva mu gihugu cy'u Rwanda. Hejuru y'ivyo uwo mudandaza Gitenge kandi asanzwe afise ikirombwe acukuramwo ubutare bwo mu bwoko bwa Korta ku mutumba Ruhinga hepfo yahoze komine Kabarore. Ico kirombwe rero bisanzwe biziko agisangiye na komiseri provincial Pascal Nshimirimana. Aba bombi babagiriza rero ko ubwo butare bwose buva muri ico kirombwe basangiye buca bushobwa mu kinyegero bugatwagwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Muri urwo rudandazwa rwabo umwe Gitenge uko yinjiza ivyo vya magendo ni nako kandi asohokana ubwo butare. Aho rero abarongoye igipolisi muri komisariya ya Kayanza, komisariya ya Kabarore ndetse n'umwe chef de poste Mpara Mirundi nibo bacira inzira urwo rudandazwa.
kuko atamupolisi n'umwe yopfa yarafashe ikintu ca gitenge mwibarabara. Umwe wese rero muri izo ntwazangabo yari yandikiwe amafaranga angana ni miliyoni 8 buri kwezi yahabwa muri rwa rudandazwa. Aha vyemezwa ko rero n'abapolisi bigeze gufata ibidandazwa vya gitenge batigeze boroherwa kuko baca bahanwa na komiseri Pascal Nshimirimana, baca bakugwaho mu Kayanza bagatwagwa gukorera kure. Aha haravuga nk'umupolisi yitwa Yves yigeze gufata ibido 10 z'igitoro ca essence ca gitenge, wera kubiswe na komiseri atako acamurungika gukorera kure. Umupolisi yitwa Godefroid batazira Gasongo nawe yakuye mu Kayanza arungikwa gukorera muri commune Rango. Be n'umupolisi kazi yitwa Ntirampiba Odile yari yafashe imodoka Probox yuzuye ibinyobwa vya Skol bimanutse i Bujumbura, nawe ntiyorohewe kuko yaciye arungikwa gukorera i Bujumbura mu gihe yari afise urugo mu Kayanza. Abo bagiye nk'igihano bahawe. Muti none vyavuye bimenyekana gute gushika aho izo ntwazangabo zifatwa? Urwo rudandazwa rumaze gukorwa mwibanga mwipereza vyarabashikiye, baca batangura gukora amatohoza, baraheza bafatira gitenge namwe mu bandi badandaza baca batwagwa gupfunga mu iperereza. Bamaze gushika mu iperereza rero niho baca batangura kumenagura amabanga yose y'ukuntu urwo rudandazwa rukora n'ukuntu bakorana n'izo ntwazangabo. Aho biba birarangiye za ntwazangabo ziba zirashikiye, wari navyo vyatumye ziyamagurwa zitwagwa ubutarariye gupfungirwa mu gasho k'iperereza i Bujumbura hafi na Cathedrale Regina Mundi. Amakuru dufise akemeza ko izo ntwazangabo zibandanya guhakana ivyo zagirizwa mu kuvuga ko atakozobazwa urwo rudandazwa mu gihe imipaka y'u Burundi n'u Rwanda isanzwe yugaye. Mu ncamake zikavuga ko zibeshegwa. Aha imbere yuko turangiza twomenyesha ko abatari bake haba no mwiperereza batangaye cyane babonye komiseri Pascal Nshimirimana apfungirwa ku cicaro gikuru c'iperereza mu gihe yari nk'intakogwa ko hejuru yuko asanzwe afatwa nk'umuhungu wa General de Police Christophe Manirambo na batazira wa Kenya, no musa asanzwe ari chef de cabinet mwiperereza ku rwego rw'igihugu. Ivyo rero bigatuma bibaza nimba koko komiseri Pascal Nshimirimana azohanwa canke azohava arekugwa nk'uko amakuru aturuka mu banyagihugu abivuga. Siyo dosiye gusa ijanye n'ubunyonyezi kuko havugwa n'indi dosiye ijanye n'imiti, aho hari ifungwa rya muganga mukuru w'akarere k'ubuvuzi ndetse n'umushoferi wiwe n'ubujejwe imiti. Muganga mukuru w'akarere k'ubuvuzi ka Busoni district sanitaire Busoni yitwa Dr Narcisse Ntahondi arapfunzwe. Afunganwe n'umushoferi wiwe yitwa Nyakamasa hamwe n'ubujejwe imiti muri iyo district pharmacie du district yitwa Lieve havuga Rurema, bose bakaba bapfungiwe mu gasho ka parike ya Kirundo. Muti none baragirizwa iki? Umuchef de district Busoni yarafise urugendo rwo kumanuka i Bujumbura kurangura imiti ikoreshwa muri ako karere k'ubuvuzi arongoye. Nkuko vyama rero yamanukanye n'umushoferi wiwe yitwa Nyakamasa na Lieve havuga Rurema asanzwe ajejwe imiti muri ako karere. Aho baciye bafata urugendo rw'imodoka y'akazi yo mu bwoko bwa double cabine ifise imparati CGB 424. Bavuye muri district mu masaha y'imbere y'umutaga, ariko mu modoka harimo ibintu bitekeye mu magunira abiri, ivyo benshi bita umuzigo. Bagiye bashitse hitwa ku Gakwavu nko mu birometero 3 uvuye kuri centre Kirundo, baca barahagarikwa n'abapolisi, ariko umushoferi yaranse guhagarara. Abapolisi bo baraciye bahamagara abagenzi babo bari imbere kugira ngo bahagarike iyo modoka, ariko abapolisi bo kuri bariyeri Gakwavu baciye buri pikipiki barakurikira ya modoka inyuma. Imodoka yarabandanije gushikaho bita kururata nko ku birometero 2 uvuye hamwe ku Gakwavu, nawe nyine abapolisi barabahagarika ariko baranka guhagarara, ahubwo umushoferi aca yongeza umuriro. Aho barabandanije bashitse hahoze komine Vumbi, baca basanga abandi abapolisi batambitse urusinga mwibarabara rutuma batarengana, imodoka icirahagarara. Ni naho rero haciye hashika abapolisi bo ku Gakwavu bari bagumye baza n'ipikipiki kuko bari bagumye batangiriza muri bagenzi babo muri iryo barabara. Aho abapolisi baciye babaza abari muri ya double cabine impamvu banse guhagarara, hamwe bahagarika ubwa mbere n'ubwa kabiri. Niho baciye basaka muri ya modoka wa muzigo wari umwe inyuma w'amagunira abiri, baca basanga igunira rya mbere ririmwo imiti myinshi mu bwoko butandukanye ikoreshwa kwa muganga ivanze n'ivyo bita Plumpinite, ni biribwa baha abana bafise ingwara yo gufungura nabi. Irindi gunira rya kabiri ryari ryuzuye Plumpinite nazo nyene.
aho rero niho bose batangura kubazwa neza iyo bajanye ivyo bintu vyagenewe abagwayi. Abapolisi batanguye kubaza umukuru muri bo ariwe Dr Narcisse yasiguye ko atazi na kimwe cari muri uwo muzigo, aca avuga ko ivyo babihawe n'uburongoye ivuriro rito rya Mukerwa yitwa Eric kugira bamufashe kubimumanukanira Bujumbura, kandi ko babwiye yuko ari ipfungurwa irasiyo y'umuryango. Umushoferi nawe nyene yishuye uko, asigura ko bobo bari bazi ko ari ipfungurwa otitireri wa Mukerwa arungikiye umuryango uri Bujumbura, kandi ko batari kwanka kubimumanukanira nk'umuntu bakorana mu vy'akazi muri iyo district. Bamubajije rero impamvu yanse guhagarika imodoka kandi abona abapolisi bamuhagaritse vyaramunaniye gusigura. Abo bose muri iyo modoka no kuvuga chef de district, umushoferi n'umwe ajejwe imiti baciye bahagarikwa batwagwa ubutarariye gupfungirwa mu gasho ka parike ya Kirundo. Mwarongo ivuriro rya Mukerwa Eric amaze kumva ko bamwe bari muri double cabine bafashwe yaciye yanyaga ubu yarahunze ntawuzi yari. Mu nyuma bamaze gupfungwa niho haca hamenyekana ko ku munsi uheze iyo modoka double cabine yavuye aho muri district kare mu gatondo ija kuri rya vuriro rito rya Mukerwa irapakira igunira rimwe muri ivyo bintu bo bavuga ko ari umuzigo wa titireri. Ikija ku rugo rwa titireri ruri mu Kirundo centre naho nyene bapakiraho irindi gunira rimwe ari ryo ryari rivanzemo imiti n'ivyo biribwa bagaburira abana. Imodoka ikiramanuka i Bujumbura. Amakuru y'ibanga twaronse akavuga ko hoba hari abantu babonye ivyo byose vyariko birakorwa kuva iyo modoka iva kuri district kajaho ku ivuriro rito rya Mukerwa, hama baca batanga amakuru ku bapolisi bari mwibarabara, nayo abari muri ya double cabine ntibigeze bamenya ko ayo makuru yamaze gusoka batangirirwe mu nzira. Bikaba byari bitegekanijwe ko ariho bagirizwa ko bashobora gucirwa urubanza rw'ikibiriraho muri parike ya Kirundo nk'uko amakuru adushikira abivuga. Benshi bakabona ko rero kubona abahawe amabanga nk'aba ngaba ari bo bahemukira igihugu ari ibintu biteye umubabaro cyane. Urubanza rero rwabo bompi rwarabaye. Urubanza rwabaye kugenekerezo 20 Ruhuhuma uyu mwaka, ariho sentare ya Kirundo yumviriza abagirizwa imiti yaheruka gufatwa mu modoka ya district sanitaire Busoni kugenekerezo 16 Ruhuhuma uyu mwaka. Abumvirijwe nabo kandi akaba ari Dr Narcisse Nahondi asanzwe arongoye iyo district sanitaire ya Busoni. Lieve havugarura amasanzwe ajejwe ivy'imiti muri iyo district be na Nyakamasa asanzwe ari umushoferi muri iyo district. Bariko barumvirizwa muri bikuru Dr Narcisse yasiguye yavuze ko ivyo bintu vyari bipakiwe atigeze amenya ivyo ari vyo, kandi ko imbere ko imodoka yaguruka yari yibukije umushoferi ko kizira gupakira ibintu bibujijwe n'amategeko. Dr Narcisse kandi yavuze ko yabajije umushoferi impamvu atahagaze igihe abapolisi babahagarika mu nzira, nawe agace yitangaza mu kuvuga ko titirere wa Mukerwa yoba yamuhaye ibintu bitemerewe n'amategeko. Ujejwe imiti wewe yasiguye ko atacu yigeze amenya kandi ko n'imodoka yayuriye mu nyuma avuye muri banki. Imodoka bahejeje kuyipakiramwe ibintu, aho bagomye bavuga ko umushoferi ari wazi ivyo byose byari mu modoka. Uwo mushoferi abajijwe vyamunaniye gusigura neza, bice bigaragara ko azi neza ukuntu bari babiteguye. N'umwe arongoye iryo vuriro rito rya Mukerwa Eric ari nawe yahavuye ahunga gushika no munsi atawuzi yari. Sentare rero yaciye yeza Dr Narcisse Nahondi n'umufarmasiye Lieve havugarura amabaca barataha. Umushoferi nawe yagiwe n'icahanishwa igihano cyo gupfunga imyaka 5, amande y'ibihumbi 500 n'indishyi y'akababaro y'imiliyoni 2 atayarishe akazoca apfungwa amezi 120 no kuvuga imyaka 10. Imiti yose n'ivyari vyibwe vyaciye bisubizwa ku ivuriro rito rya Mukerwa vyari vyavuye ko nk'uko amakuru adushikira abivuga. Sivyo gusa hari indi nkuru ivuga ya marira ngo y'abadandaza bo ku Musaga. Barasaba ko amabiyimbonera kure ibatoteza yo hagarikwa. Abadandaza bo muri zone Musaga komine Mugeri ntara ya Bujumbura bari mu marira adasanzwe biturutse ku mbonera kure yitwa Regis yafashe ingendo yo kubasahura amafaranga yitwaje ikorana n'iperereza. Abadandaza bagizwa hanini n'abacuruzi ibinyobwa vya Brarudi, isukari be n'isima nk'uko babishikiriza. Iyo mbonera kure Regis ikabifise ingendo kubigenza ko buri gihe kabategeka amafaranga bategerezwa kuyiha, utarishe naho akabwirwa ko aca yibonera ko.
iyo mbonerakure kandi ikabikora ivyo yitwaje ko ari umukozi w'iperereza ahandi naho akagira mu modoka y'umukoloneli mu gipolisi yitwa Josias nawe bivuga ko akorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abo badandaza bagashikiriza ko batagerayo bacira nayo bamira kuko ivyo gusahugwa ayo mafaranga vyabaye nk'umugenzo bakabura naho bari bwiture kuko baca batega ubwoba niyo mbonerakure. Abo twayaze bagira bati turasavye mudushikanirijwe kure turabe ko ubusuma turiko dukorerwa n'imbonerakure Regis guhagarara kuko turiko dusahugwa izuba riva. Iyo mbonerakure ngo hari gihiza ikakubwira ko yiha amafaranga 300,000 hari n'abarihishwe 500,000 n'ayarenga. Dutahura rero impamvu dutozwe ayo mafaranga mu gihe tuba twahejeje kuriha ibikenewe vyose muri komine na Oberi. Muri rusange abadandaza bagasaba ko abajejwe intwaro canke kurira iyo mbonerakure aho kumusaga ubakura ko iyo mbonerakure Regis kuko Eric basahura udufaranga babiriye icuya. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyende subscribe canke sabone ne butarafyenda ko n'Umuhuza TV Imana bahezagire.